Ye WhatsApp, ye WhatsApp, ye warap, bana mumeze neza. Nizere yuko muri fresh. Kama kawaida kama dawa, narabemereye yuko 2026 uno mwaka yuko nzobaha only ibiganiro bishushe. Benshi baribaza Sules Ndimo on the mic kuri Shima FM mu biganiro vya entertainment. Yes ati muri hit music. Sasa narababwiye yuko dufise na channel ya YouTube yitwa Sules Ndimo Official. Guys, cette fois-ci murabona yuko naje the good blend meze fresh, urabona ko niko poa, okay? Ndaberewe rero ndabemereye yuko aho bizoshoboka hose guys, jewe nzohashika kugira ndakubwire ni gute umuziki, ni gute entertainment izoba yifasha, ariko umenye yuko utatanze support yawe ntibizokunda. Support yawe turafise ndetse n'umugambi wo kwagura channel yacu, aho dushobora no gushikira abategetsi pokwa tukababaza kubera iki uno munsi umuziki wacu utari hit sana. Let's go. Yeah. Oya, mugire subscribe, mugire like, mugire share, mugire ma commentaire, mugire vyose ivyo mushaka vyose guys. Oya msiniangushe. Let's go. Saluti sana kumwebwe mumaze kugira subscribe, saluti sana kuri mwebwe muyumvira yuko muriko murabikora kandi muzobandanya mubikora. Ndabibemereye yuko tuzobikora, tuzobigenda fresh. Oya, Facebook ndahari, Instagram ndahari, TikTok ndahari, YouTube twayizanye. Facebook tugira ama Facebook menshi. Oya, muziki wacu. Oya.